muri make dushaka igihugu ukibamwe wese yumva ko aroraniwe atunze kandi atunganye. Turabandanya urugendo rwacu tugana imbonokazoza ya 2040 na 2060. Uyu munsi reka twiyumvire uruhara rw'uburongozi bwiza mu gushika kuri iryo hangiro ridasanzwe. Inzira igana iterambere ntiyigera ibura inzitizi. Uyu rero niwo mwanya wo guhangana nazo. Bamwe n'abandi bama bagarutse ku bibazo by'amabarabara mabi, ibiturire, ukwakirwa nabi mu mabanki, ubuhinga bwa none butaratera imbere, ubumenyi buke bwa bamwe mu bakozi ba leta. Izo nizo ngorane zitubuza gutera imbere. Dufatanije n'inzego za leta harageze ko umwe wese akora icyo ategerezwa, tukaba abantu amahinyo kugira ngo tuze dushikira iryo hangiro. Barongozi, bakozi ba leta, harageze ko twirimbura tukavavanura n'ingendo y'ubunebwe no gucegwa, twame turondera kungura ubumenyi. Akazi kacu tugakore neza atatunenge turimo. Turizera ko dufatanije na leta mu byo yiyemeje, tugashiramo ubushaka, tukanahindura inyifato zacu, ko tuzoba turiko turubaka kazoza keza. Twokwibaza duti, duhera he mu guhindura inyifato zacu? Twese hamwe, tugiye hamwe tugagenzura ibikorwa byacu bya minsi yose, umwe wese mu vyajejwe, twoshitse igihugu cacu kuri rya hangiro rya 2040 na 2060. Tuje hamwe rero dufatana amaboko, tube bantamba hinyu mu gushikana Burundi ku gihugu cifashe muri 2040. Twifuza kubona Burundi ari igihugu giteye imbere.